Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Itekanirwanya mfite namwe bakunzi ba Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatandatu ruheshi umwaka wa 2025 kaza mukurikira amakuru twabateguriye ayo nayo ndayahera kuri bikuru bikuru biyagize. Agateka ko murundi wese avyemerewe mu bijanye no gutora abamuserukira karaye gahonyanzwe aho hari abarundi benshi batemerewe gutora mu matora yaraye akozwe y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Ni mu gihe ku rundi ruhande abareretsi bayo matora nyene bari mu migambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bakumiriwe begezwa kure muri ico gikorwa cyo guhagararira amatora. Ngo ubusuma bwaraye bukozwe mu matora yaraye abaye mu ntara ya Bubanza bwateguwe kare cyane imbere yuko nisango ryayo matora ubwayo rigera nkuko tuza kubishikirizwa numwe mu bari bitoje muri ayo matora nyene. Nayo mu bibazo bitatorewe umuti n'inzego ziriko zirarangiza ikiringo cyazo muri leta y'u Burundi harimo ikena gifumbire kimwe mu vyacereje abarimyi mu bikorwa vyabo. Nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatanu igice cya kabiri cyano makuru kizoba kigizwe n'ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tugaruka ku isuku rike ryabaye ndanse ku isoko yo mu Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Iyo yari incamake mu kanya gato ni nkuri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyahere mu yavugwa muri politike narimejeje kwibabwira mu ngingo nkuru zano makuru bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye ntibaronse uburenganzira bwo gutora mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka wa 2025. Vyongeye iruhande yuko hari ibiro vy'itora vyugaye isaha yari yashinzwe n'umurwiseni itaragera hari n'imihingo imwe ivyegeranyo vyakozwe imbere yuko amatora ahera. Emmanuel Niyunge ko yarakurikiranye uko vyagenze mu bice bimwe bimwe. Baratuje gutora saa 8:45 barebugaye ngo hahegeze irashaka bahohotera. Uyu munyagihugu yidoga kubona atashoboye gutora ku ishure rya Kanyosha aho benshi bita kuri Ekofo ya Birigade iri muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura ashikiriza ko ibiro vyose vy'itora vyugaye imbere y'isaha y'icenda isaha yari yashinzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni. Isoko ryacu rikavuga ko abanyagihugu bari barindiriye gutora bahavuye bamenyeshwa ko ibipapuro vyo gutorera ko bita bulletin de vote mu gifaransa vyarangiye. Kandundura ni muri quartier ya Mutakura muri zone c'ibitoke komine Ntahangwa aho nyene mu gisagara ca Bujumbura aho ibiro vy'itora vyugawe igihe cy'isaha 8 z'inyuma y'umutaga. Aho hose ngo hakaba hatangwa insiguro ko ari ibipapuro vy'itora vyaheze. Abanyagisagara batari bake bari barindiriye gutora bahavuye bataha imvumure bateteranwa amakarata yabo y'itora mu ntoke. Ibintu nk'ivyo kandi byarabonetse ku biro vy'itora vyo mazona atandukanye y'amakomine ya Gihanga na Mutimbuzi mu ntara za Bubanza na Bujumbura. Abanywanyi b'umugambwe CNL bayoboka umushinga amateka Gatongwasa basigura ko batswe uburenganzira bwabo bwo gutora kubera imvo za politike. Amasoko yacu muri zone na komine Giheta intara ya Gitega avuga ko hariho n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bankiwe gutora bashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine ngo bagirizwa ko bahemutse. Vyongeye hari n'ibice bimwe ivyegeranyo vy'amatora vyakozwe imbere yuko amatora arangira. Aha twovuga nko muri komine nshasha ya Mwaro. Isoko ryacu riravyigana uko byagenze n'akamamaza muri komine ya Mwaro. Amatora atarahera saa 8 bategura amateze ku madede vote heshi bari bamaze gushinyisha abamandateri cyane bagashaka baza guhera kwa CDD kugira ngo n'abareme b'imigambo cyane bitona babisinye heshi n'abisinye hari n'ababisinye kuri gutamenya. Kuri ivyo mu ruganda rwa Radio RPA twashoboye kuronka
Prosper Ntahogwamiye arongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni kugira ngo atange umuco. Arakoze Emmanuel Niyunge ko tukiri muri politike kandi abareretsi bava mu migambwe idacuditse n'uri ku butegetsi baraye babujijwe gukora igikorwa batorewe. Ivyo bikaba biri mu bishobora gutuma haba ubusuma mu guharura amajwi nk'uko vyagaragaye mu ntara zimwe zimwe. Janvier Ninahazwe aragaruka kuri ayo manyanga. Mu ntara ya Bujumbura aho twashoboye gushika ni muri komine Mukaza, inderetsi zakoreye ku ishure Skepers riri mu Nyakabiga zatumenyesheje ko atakibazo zigeze zigira, ariko abakoreye ku ishure rya Atene Primaire riri hagati mu gisagara ca Bujumbura ntiboroherejwe namba. Akarorero nako mu biro vy'itora inomero 7 babwiwe ko atabubasha nabuke bafise bwo kwegera ahariko haraharurirwa amajwi, naho batasohowe babirabira kure kandi ntibashobora kumenya nimba ibiriko birasomwa bihuye koko n'ivyanditse ku makarata y'itora. Mu ntara ya Burunga naho nyene amanyanga benayo yarahakozwe. Duhereye muri Makamba neza na neza ku ishure shingiro rya Mabanda, imbonerakure zonyene nizo zari zemerewe kwinjira gukurikirana igikorwa cyo guharura amajwi. Inderetsi zo mu yindi migambwe zarataramuwe. Amakuru avaho mu Mabanda amenyesha ko bamwe mu bari mu mugwiseni bagerageje kwinginga inderetsi zo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD ngo zinjire gutera umukono ku vyegeranyo, ariko ivyo bikaba bitakunze kubera ko izo nderetsi zarahiye kwemeza igikorwa cabaye zataramuwe. Mu mugambaho abaganiriye na RPA bamenyesheje ko amajwi yose y'imfagusa bategetswe kuyashira ku mugambwe CNDD FDD. Mu ntara ya Butanyerera aho RPA yashoboye gushika ni mu Kirundo, neza na neza muri quartier Nyange Ushaza. Muko umwe mu ndorerezi z'umugambwe CNDD FDD yavyiganiye RPA ngo igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo urongoye quartier Nyange Bushaza ari kumwe n'umukuru w'imbonerakure zo mu Kirundo hamwe n'umunyamabanga muri komine baregeranije amakarata y'itora yasigaye bategeka indorerezi z'uyo mugambwe kuyuzuza ku nguvu. Rino soko ryacu ryongeye rigira riti nduguruye Twamugina badutegetse ko abatoye imigambwe yindi tubahindurira ivyo batoye, abigumije nabo tukabaterera igikumu imbere y'inkona. Ndugaye Twamugina. Mu ntara nshasha ya Gitega naho hamwe bagiye barateresha imikono inderetsi n'igikorwa nyezina kitarahera. Ivyo bakaba babikoze kugira baze baronke ivyemezo vy'uko baserukiye iyindi migambwe nabo nyene bari ivyabona igihe amajwi aharugwa. Uyu munyagihugu wo muri komine Mwaro aravyigana. Amatora atarahera Mukamunani ku madrede vote hesi bari bamaze gusinyisha amagatera cyane bakashabanza guhera kwa CNDD kugira ngo n'abandi b'imiryango cyane bitona babisinye. Ngaya bayisinye hesi yayisinye hana bayisinye kuri butamenya. Amatora aheze bashira soka hanze aho badrede vote ngayizi oniyinjire gufasha mu by'amatora. Injira umugabo we kwese gutana uri yinjire. Janvier Ninahazwe n'abanyagihugu bo mu mihinga itandukanye bavuga ko atamatora nyezina yahabaye kuko yarazwe n'ubusuma n'iterabwoba ryinshi. Umugambwe CNDD FDD ukaba warabona kutotsinda ayo matora ari naco gituma wakumiriye abatavuga rumwe nawo. Vyongeye mu mihingo myinshi indorerezi barazankiye ko zikurikirana amatora, eka ngo no mu guharura ivyavuye muri ayo matora nyene vyakorwa n'imbonerakure gusa. Umviriza bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio RPA. Umunyagihugu ntara ya Kirundo komine Kambarangwe amatora y'ejo y'amatora twema atangaje ko yaranzwe n'ubusuma bukomeye cyane, ariko rero cyagiye kuba nuko n'ubundi bagumye bikeka ko batotsinda harangwa ubusuma bukomeye cyane. Umuntu wese yarinjira bakamwaka ikarata bakaraba ku izina ryiwe riri kuri liste, hanyuma bakaca bagushiramo urutoki kw'irangi ukacisohoka byaba bihetse. Amatora yagenze nabi cyane mu bwari bwose bugize igihugu c'Uburundi. Bwa mbere yari iterabwoba, bwa kabiri barakumiriye abantu, bwa gatatu abantu bose bo batizeye barabatorera ku nguvu, nabo bizeye winjira mu kazu k'itora agenda mujanye. Ibyo ni cyabaye mu gihugu cyose ku mabiro de vote yose yava akagera. Gikurikira abamandateri canke aba observateri henshi barabankiye kwinjira babirabira hanze. Mu guharura baharuye imbonerakure bafashe baregeranye bagaca baraba gusa abitigiri ivyo batoye bagaca bavuga ngo andikaye.
amatora yabaye twovuga kuko abana batoye ibyabaye ibintu tubona byita byari bisanzwe biteguye nicyo tangaza neza basanzwe bari bateguye kugira ngo uri ku butegetsi n'ahandi amatora yabaye kuko ibintu byose biranga amatora none kimwe cyakurikijwe. Mu kanya gato turabandanya n'ano makuru. Ese ayo mbonye mukama mushobora byose umwana yavutse mbona aranyubahutse anyicarika hasi ngo ninda mubwire ico natoye nk'uko umengo niryo rya mbere ntoye mbega kumiro. Sharuzari hari igihe mwikango nkahagarara kw'irembo nkaraba hirya no hino nkabona uko urwaruka ruriko ruritwara muri iki gihe c'amatora ubwenge bukansiga basi. Reka wa muvyeyi we nagize ngo ntabaje se ngo twabaye ibinani kuri kano gatumba kacu nta gitangaje umwana kuri uko yarezwe. Bavyeyi duhanura abana bacu tubereke umwongo uhuma n'udahuma kuko ngureka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Ukwiba amajwi mu matora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka ngahatari hake vyateguriwe hamwe hagati y'abarongoye umugambwe CNDD FDD n'abatwara imirwi ya seni mu bice bitandukanye vy'igihugu. Ivyo tubibwirwa n'amasoko yacu muri CNDD FDD yakurikiranye uko ubwo busuma bwateguwe. Mugenzi wacu Dinye Karondo araduha akarorero ku vyabaye muri komine ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ku munsi wa gatatu ku muhingamo buce haba amatora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Ntahangwa Mpawenimana Jean Paul yarakoranije inama muri zone Kinama quartier Ruyigi kwibarabara rya 19 ahasanzwe harakumba k'amakoraniro. Iyo nama yatunganijwe na Jean Paul Mpawenimana arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Ntahangwa yitabwe n'abantu bashika kuri 13 muri bo harimwo abatwara umugwi w'amatora muri komine Ntahangwa Setsi bashaka kumvikana n'umugambwe CNDD-FDD ingene biba amatora mu guhindura amajwi. Abo RPA yashoboye kumenya amazina ni Sindayigaya Yvonne uwitwa Jean Pierre, Niharirizwa Edouard uwitwa Ndayikengurukiye Isidore n'uwitwa Igiraneza. Muri iyo nama baciye bahava bakoze ivyegeranyo vy'ingene amatora yagenze procès verbal kandi amatora ataraba. Ivyegeranyo bategeza kurungika mu muguseni ku rwego rw'igihugu. Amasoko yacu avuga ko umwe wese muri abo baserukira umugwi w'amatora muri komine Ntahangwa baciye bava muri iyo nama bahawe amabahasha arimwo amafaranga. Nkuko byari byateguwe rero ngo bukeye amatora yarabaye ariko ivyegeranyo barungitse mu mugwiseni si byavuye mu matora nyezina ahubwo ni bimwe byari byateguriwe muri ya nama. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Ntahangwa Jean Paul Mpawenimana yagirishije muri quartier Ruyigi kwibarabara rya 19. Amasoko yacu atumenyesha ko n'amasanduku y'amajwi atabaye gitwarwa kuri zone Kinama ahubwo gushika mu gitondo cyo kuri uwa gatanu yaranyegeje mu bibanza bitandukanye aho mu Kinama ahitwa kuri Kanga no kwibarabara rya 19 muri quartier Ruyigi. Nayo mu ntara ya Bubanza ngo nta matora yabaye ahubwo habaye inkurikizi z'ubusuma bw'amatora bwari bwateguwe imbere y'igihe. Bivurwa na Bansijanino Fabien yahoze ari umushinga amateka akaba no muri aya matora yarayabaye yari ku rutonde rw'abitoje mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Tumukurikira hashira habona bimwe mu byaranze ubusuma muri ayo matora mu ntara ya Bubanza. Twabonye rakamaramaza mu ntara ya Bubanza kandi nabo tuvugana mu zindi ntara niko vyagenze. Barabategera bakabaka ikarata y'itora bakamwereka hatera igikumu ku nguvu uwise ko yidadiriye yerekanye ko atemerewe gukoreshwa bene uko baca bamubwira yuko ku neza yiwe yobikora niba bakeneye kubaho. Abantu rero byo bacungura amagara barabikora uko nuko bidakunda gusa woja kuraba ibikumu vyatewe n'abatari bene vyo ni byinshi cyane. Urumva rero muri make nta matora yabaye habaye inkurikizi y'ubusuma bwateguwe mu ntara y'Ububanza uko byari bipanze nabo bagumije imuhira akabafunga bakaja kubarekura amasaha yarenze. Aho ngombye kuvuga bari baja guhagarikira amatora mu zindi zone baja kubarekura mu masaha 4 byitwa ko ngo uramatari yenderevye canke mustane abajejwe bose amatora kuja kuri bureau de vote yuko bahagarikira amatora bavuye mu mugambwe umwe uwagumye yidadira ntaborohereze baramukuyemwo ejo umunsi w'itora. Uwitwa Ndayikeje Anita Igihanga baramufuse bashiramo uwundi yitwa uko nyene mugabo karanga muntu y'ibiboneka
yuko ari uyu wa mbere ubundi asigara yari asanzwemo. Bankijanino Fabien akanavuga ko gucika ubu rero ataco biteze c'ukuri kizotangazwa mu vyavuye muri ayo matora n'ubu tumutege yombi. Urumva two kwitega iki? Haja twiteze abadasigana barundi n'abandi barundi baradutoye turabizi kandi bari kudutora mugabo ntibemerewe uburenganzira bwabo kandi nibi nyene baguma babivuga ngo hango tuzobaha umwe intari tuzobaha babiri urumva ngo nzobaha ubu rero bariko barafuruguta ivyo bagira byo gutanga umwe canke babiri cyoje gusa n'ikibi mbega aba bantu biba kuva kuri muto gushaka kuwo hejuru aba bantu bariko batuma kwiba bo bwira bazoshobora kubatwara hazumugararizo mu gihugu ndabikubariye kuko abantu bose bariko barabona ko bakoreshejwe mu kwiba urazi yuko uwibuhetse yigisha uwahetse nibitega ibizokwirikira abarundi s'abana ntaco bamaze ntaco babamariye muri imyaka 20. Uyu yari Fabien Bankijanino mu kanya gato turabandanya n'ibijanye n'agateka kazi na muntu. Mu vyagateka kazi na muntu inyarwa n'ibomorwa ry'amazu y'abasirwa na Simbeshere Simoni bishobora kuba bihagarikiwe n'ibihangange mu nzego z'igihugu ivyo bikagaragarira kw'iterabwoba be n'imigambi yo kugandagura abitambitse bose muri iyo dossier. Josiane Muzaneza aragaruka kwitegurwa ry'uwo mugambi hamwe no kubariko bahirwa buhongo. Amanama yo gutera ubwoba no kugirira n'aba bantu bose bariko bavugira abasigwa ba Simbeshere Simoni yabereye mu bunywero bita Kampero. Ubwo bunywero buri neza na neza imbere ya hari parasera ya Simbeshere iruhande yishira hamwe Sonavi. Mu bitabiriye ayo manama harimo witwa Mpawe n'Imana Richard asanzwe ari Somambike na Ntibaboneka Vitali avuga ko yavuze iyo parasera. Umushinga wamanza niyo Mukiza Jimmy yaburanira mu ntango muhisi Simbeshere. Umukomisionere yitwa Nkurabikino Jean Paul ari nawe yabaye icabona muri ya masezerano muhisi Simbeshere yasinyishwa ku nguvu mu bunywero Calvados hamwe n'ibindi bihangange vy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Intumbero nk'uko amakuru dukura muri bamwe mu bitabiriye ayo manama abimenyesha ngo yari iyo gushira igitutu ku muryango wa Simbeshere hamwe n'urunani Codip ruburanira imbere y'amategeko waguze iyo parasera mu mategeko ari we Irangarukiye David. Iryo higwa buhongo ryaranamenyeshejwe umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste kuwa 25 ntwarante uyu mwaka nyene wa 2025 nkuko biri mu Rwandiko yarongoye Burundi yandikiwe n'urunani Codip. Igopira igahabwa umuhuza w'abarundi, umushikiranganje w'ubutungane, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'umugwi wigenga w'igihugu jari kwa gateka kazi na muntu. Urunani Codip rwasavye umukuru w'igihugu gukora uko ashoboye agatotezo kariko gakorerwa abari ku ruhande rwa Simbeshere kagahagarara. Muri iryo kete harananditse ko abo bantu bokingirwa ubuzima kuko bamaze guhakwa no kugandagurwa. Abo nabo ni Habonimana Deo arongoye urunani Codip, umushingwa manzi rakoze Parfait witwa Nsambira Desire aserukira Irangabiye David yaguze mu mategeko nya parasera hamwe rero na Ntwari Jean Marie umuhungu wa Simbeshere Simoni akongera akaba ari nawe yahawe ububasha na sentare ngo aza kurikirane amatungo y'umuryango. Uyu ni nawe yaburabujwe cyane gushikaho atakomoka gahunga urugo rwiwe. Amakuru dukura mu begereye uwo muryango amenyesha ko Ntwari Jean Marie amaze guhakwa inshuro zirenga 3. Ubwa mbere yahaswe kugandagurwa avuye ku muhani we Imana irakinga kuko yaciye akamanganira mu mpango begeranye abona ku Rusimba. Abariko baramuhiga bari abapolisi bari mu modoka pick-up, imodoka yari iparitse imbere y'ubunywero Kampero. Ubugira kabiri yahatswe kunyuruzwa n'abantu bari bambaye umwambaro w'isivile ariko bakaba bariko biyunguruza mu modoka y'igisirikare c'u Burundi. Ivyo vyabereye imbere y'ishuri ry'abafaransa. Yakijijwe nuko yaciye yinjira muri taxi yarimwe abantu benshi. Ubugira gatatu hari kwa 31 Kigarama umwaka wa 2024 nk'igihe cy'isaha 11 zo mu gitondo. Ico gihe nkuko isoko rya RPR ribandanye ribimenyesha haje imodoka irimwe abapolisi basanzwe abo mu gipolisi kijejwe kurwanya imigumuko hamwe n'abapolisi bigendereza basanzwe begukira umukuru w'igihugu. Yatunzwe nuko ababibonye bamuburiye araheza simba urugo arayanyaga. Inyuma y'indwi 2 gusa yahavuye ariko afatirwa ku bitaro Poliseb avuye gusohoza umuvyeyi wiwe yarakizwe n'amagara. Hari kwa 13/2025 abamufashe bari abapolisi bari bitwaje umutahe w'icariho c'umushikiriza manza wa Republika ariwe Niyongabire Theoneste. Abo bapolisi nabo bakaba bari baherekejwe n'abitwa Ndabemeye Lambert hamwe na Mpawe n'Imana Richard ari nabo bari bahawe igikorwa co kurereka Ntwari Jean Marie. Ico gihe nkuko tubisoma mu kinyamakuru wacu intumbero ngo yari yo kumugondoza ngo yemere kubaterera ku mukono kwigurishwa rya parasera basigiwe n'umuvyeyi ubona ko ari wabirekuriwe imbere y'amategeko, ariko bamaze kubona ko yananye akanka kubisinya
kumushikana bahavuye bamurekura arataha gushika ubu akaba ari mu kinyegero ku gutinyira umutekano wiwe. Aha mwomenya ko kuva bandikiwe muri ntwara nti uyu mwaka yaba umukuru w'igihugu yaba umushikiranganje w'ubutungane eka n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu nta numwe arava mu gacerere ngo agire ico afashije kandi batabajwe ngo bakingire ubuzima bw'abo banyagihugu bajejwe. Josiane Muzaneza mu bijanye n'uburimyi ikena gifumbire hamwe no gucererwa kuronka imbuto zirobanuye ni bimwe mu bibazo nyamukuru inzego zatowe n'abanyagihugu ziriko zirasozera ikiringo cazo zitashoboye gufasha kugira ngo leta ibitorera umuti. Mu rukurikirane ku bijanye n'ivyo abanyagihugu bari biteze ko birangurwa n'izo nzego mu bisata bitandukanye by'igihugu, uyu munsi turagaruka ku ngorane bavuga ko zibonekeje mu gisata c'uburimyi. David Claude Mbana nayo niwe yabiduteguriye. Igisata c'uburimyi mu Burundi ni karahara mu ruganda ntibacura kikaba kiza imbere mu bisata biterera mu butunzi bw'igihugu aho ibice 90% by'abanyagihugu batunzwe n'uburimyi. Ariko rero ico gisata c'uburimyi gifite ingorane nyinshi zituma Uburundi buja mu bihugu vya mbere vya Afrika bifise abanyagihugu bafungura nabi. Muri imyaka 5 iheze haribonekeje cane ikena gifumbire ku barimyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu hamwe n'ikena ry'imbuto zirobanuye nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Nibura gifumbire ku mbuto z'ibigori hari n'abitabonetse hamwe n'ahandi. Abo banyagihugu basigura ko izo nzego zitashoboye gufasha kugira ngo leta itorere umuti urama izo ngorane ivyatumye umwimbo ugabanuka. Cyose cyatumye kabisa umwimbo uburanza byatuhohotera cyane kuko birazimbange zirabura. Abo banyagihugu basa n'abadafitiye icizere inzego shasha zigiye kujaho kubijanye n'impinduka ku bibazo bihanze igisata c'uburimyi kuko ku bwabo batigeze baronka uburenganzira bwo gutora indongozi bifuza. Kubera twasaba inzego zigiye gutorwa ko mu bazara yuko nta kizohinduka inzego z'ishidere n'inzego zotowe mu bwisanzure amuntu wese kwitorera abashaka mwabona agitoreka tuzotora azohinduka abantu azohinduka system. Ikindi bavuga cibonekeje muri imyaka 5 iheze ni igabanuka ry'abarimyi b'ibiterwa njabuka amazi kubera umwimbo muke abarimi ivyo biterwa bakuramwo ugereranije n'uburyo bakoresha mu kwitaho ivyo biterwa. Arakoze na David Claude Mbana nayo mu bijanye n'indero ihindagurwa ry'ivyirwa mu Burundi iryagize ingaruka ku bumenyi bw'abanyeshuri kugabanya amasaha y'ikirwa cy'igifaransa n'ibiharuro hamwe no kuvangavanga ivyirwa bituma abanyeshuri batabasha kwiga ngo bamenye. Ines Gakiza adufitiye byinshi kuri iyi nkuru. Kuva Uburundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC icongereza hamwe n'igiswahili vyaciye bitangura kwigishwa vyiyongera ku gifaransa no ku kirundi. Inyigisho nkunda gihugu kahise n'icigwa c'indonda ntara navyo vyashizwe hamwe. Ivyo vyatumye amasaha yahora genewe igifaransa n'ibiharuro mu ndinganizo ya kera agabanuka bigatuma nivyo bigishwa bigabanuka nkuko vyerekanwa mu cegeranyo c'icigwa cakozwe n'ubushikiranganje bw'indero kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu amasaha y'igifaransa yagabanutse hagati y'amasaha 4 na 5 kundwi ayibiharuro nayo hagati y'amasaha 2 na 4 kuva mu mwaka w'indwi gushika mu w'icenda igabanuka ry'amasaha kuri ivyo vyigwa bibiri riri hagati y'amasaha 2 na 5 ku gifaransa n'isaha imwe ku biharuro. Iryo gabanuka ry'amasaha y'igifaransa ryatumye abanyeshure bagira ubumenyi buke muri urwo rurimi haba mu kuvuga canke mu kwandika. Kuva naho hatangujwe indinganizo y'ishure shingiro mu Burundi ivyigwa vyo kuva mu mwaka w'indwi gushika mu 10 vyaragabanijwe kugira bikunde bishigwe mu myaka 3 gusa. Iyo ngingo yatumye hariho ibice by'ivyigwa vyakuweho na cane cane mu ndimi. Hari n'ivyigwa bimwe bimwe bisaba imyimenyerezo ariko idakogwa kukura ibikoresho bibereye. Kubijanye n'amasaha y'ishure mu gihe UNESCO isaba amasaha 1050 y'ivyigwa ku mwaka, ubu abiga imbere ya saa sita biga amasaha 651 ku mwaka, abiga inyuma ya saa sita naho bakiga amasaha 606 gusa. Ayo masaha asanzwe adakwiye arongera akagabanurwa n'umwanya abanyeshure bata mu bindi bikorwa atari ivy'ishure nko kwakira abategetsi bagendera mu turere amashure abarimwo n'ibindi. Ibi
vyatumye ubumenyi bw'abasozera ishure shingiro bugabanuka ugereranyije n'abize mu ndinganizo ya kera. Hambavu y'utwo tunenge mu bijanye n'ivyigwa be n'amasaha agenewe ishure, amategeko agenga uko abanyeshure babazwa n'uko bunguruzwa nayo nyene arimwo agahaze, bigatuma harabimuka badafise ubumenyi bukwiye. Kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2024 amanota asabwa kugira abanyeshure bahejeje ishure shingiro bunguruzwe mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro ntiyigeze agera kuri 50%. Abungurujwe bari bafise hagati ya 32% na 46 n'igice kwijana. Kuva mu mwaka wa 2019 naho kugira abanyeshure binjire muri kaminuza y'igihugu canke iyigenga bisaba kuba bafise 50%, ariko ibiharuro vyerekana ko kuva aho muri 2019 umwaka wa 2021 gusa ari wo abimutse baja muri kaminuza bari ku rugero rwa 50% rw'abari bahejeje amashure y'inyuma y'ishure shingiro, iyindi myaka yose bari ku rugero ruri hagati ya 20 na 30%, kuko benshi batashoboye gushikana amanota asabwa. Mu mashure ya kaminuza naho ivyigwa bitangwa ngo ntibisobanutse neza kandi bitogwa hatisunzwe ubumenyi bukenewe mu gihugu. Ivyo bituma ubumenyi abanyeshure basohokana budahura n'ivyo bakoresha baba bakeneye. Muri make, itituka ry'akanovera k'inyigisho mu Burundi hamwe n'ubumenyi ritegwa n'uko ivyigwa bitajanye n'ivyo igihugu gikeneye hamwe n'ibibazo bindi bifatiye ku kungene igisata c'indero gitunganijwe. Tugukengurukire nawe Ines Gakiza. Mu kanya gato turatandukira igice cya kabiri cyano makuru. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikiganiro dukingira ibidukikije. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatanu turabira hamwe ibijanye n'isuku rike ryibonekeza imbere y'inyuma ku isoko nkuru ya komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Ivyo bikaba bihagaritse umutima abanyagihugu bamaze imyaka 15 bahagana. Ikiganiro dukingira ibidukikije cy'uyu munsi tugishikirizwa na Baltazar Miburo. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mu kiganiro dukingire ibidukikije. Isoko ya komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura irangwa n'isuku rike, rikaba vyunurwa nuko atatuzu twasugumwe tubereye turi kuri iyo soko. Mbega hoba habuze iki kugira haboneke isuku n'utuzu twasugumwe kw'iyo soko? Nizihe ngaruka ku magara y'abantu basanzwe bahakorera n'abahagendera hamwe n'abasanzwe baba mu micungararo yaryo? Nigiki abanyagihugu babona cokogwa n'abajeje intwaro muri ivyo vyose? Ivyo nivyo tuza kurabira hamwe mu kiganiro cyo kuyu wa gatanu. Ikiganiro mukaza kugishikirizwa na Barkazaro Miburo. Uwo munyagihugu yahora abona hari toborera canke nyina gatinya no kuritobora kubera gutinya. Uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka, aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahogo. Isoko ya Nyabiraba iri mu ntara ya Bujumbura, iri kwibarabara rya RN7 Bujumbura Jenda ku birometero 200 uvuye mu gisagara hagati. Hirya no hino y'iyo soko hubatse amazu yo kubamwo, ububare n'uburiro. Muri kino gihe haribonekeza imicafu myinshi imbere mw'iyo soko. Ivyo bikaba bimaze igihe kitari gito nk'uko bishikirizwa na bano banyagihugu twaganiriye. Murabona ibidandazwa byinshi bidandarizwa hasi, ivyamwa, uravye aya mavoka, uravye imihwi, ibintu vy'ifu byose n'amaguriro, murabona byose biterekwa hasi. Isoko yacu ntinakundwa bikeneye
umwe wese akura uducafu aho aba ariko arakorera kandi n'amahera yo gutanga turatanga amatagisi mugabo simbona ikintu ariko arakora n'imyaka isoko imaze amahera tuguma dutanga amatagisi mugabo nta kintu na gitoya cerekana ko bariko barakora amahera nk'ikibona iyo ariko araza tuba turindiriye turi ngaha turindiriye kuko isuku ni rike. Uretse imbere mw'iyo soko abanyagihugu baba hafi y'iyo soko bavuga ko nabo nyene batorohewe ngo kuko abavuye mw'iyo soko bose bituma hirya no hino y'iyo soko kuko atatuzu twasugumwe turi kw'iyo soko. Bavuga kandi ko bafise amakenga yo kwandura ingwara zifatiye kw'isuku rike. Ivyo rero bikunyurwa nuko atatuzu twasugumwe duhari. Ugacuraba inyuma y'isoko kuri twa dukabare aho dukabare umwe wese yituma hashatse yihagarika hashatse bivanye n'iki nuko atanutse dufasugumwe tuhari twebwe tukacuraba n'ibintu by'ibitoki ibitoki banabirandiriza mu nkombe y'ibarabara bivanye n'uko iyi soko ari nto twebwe tukaba dusaba nta kuntu bofuma baduha isoko twebwe twakoreye twanarihiye n'amafaranga kugira ngo tuyibemo batwubakire basi n'utu dufasugumwe ngaha aye kuko iyi micafu turafite amakenga ko ejo dushobora kuhandurira indwara uranakorera ibintu by'amacinya ejo birashobora kuduhitana bivuye kuri isuku rike kuko insazi ziva kuri bya bintu bakura mu nda z'inka no mu nda z'ingurube bigaca biza urabona n'inyo zose ziguma ziduga byose biguma biza biyegiramwe nyene ibibazo yuko bari bakwiye kuduha isoko kugira ngo ibintu bigende neza. Ikiganiro nidukingire ibidukikije turiko turayaga ku bijanye n'isuku rike rirangwa ku isoko ya Nyabiraba iri mu ntara ya Bujumbura yaba imbere n'inyuma bikaba vyunyurwa nuko atatuzu twasugumwe duhari. Ikindi giteye amakenga abanyagihugu baho muri komine ya Nyabiraba ku bijanye n'isuku rike rirangwa kw'iryo soko bagana ni imicafu iva mu buriro bwaho bigaragara ko basuka ahariho hose. Ivyo navyo bituma hirya no hino urusazi iruduma. Uyu munyagihugu avuga ko iyindi myanda iva aho babagira. Uriko uraraba ku amaresitora yacu imyanda ihari bivanye n'amasafuriya uko boza canke iyo bamusigaye mu byo baba bafunguye usanga ariko boza bagacabita impande ya resitora nyene impande y'utuzu tw'uturesitora. Isoko batubwiye ko igiye kubakwa tuba turicaye ngaha turindiriye ko yubakwa. Aha tuhamaze imyaka 15 turindiriye yuko iyi soko ihera. Twicaye ngaha imyaka 15 ariko uriko uraraba ukuntu hameze urusazi, iyi myanda iva muri bimwe bakora vyo kubaga mu mabagiro, isazi ziza mu bidandazwa usanga isazi zitembera aha mu vyamwa baba bariko badandaza. Rero isuku ni rike cane nta matwarete dufise. Twifuza yuko botwubakira basi amatwarete mu mwanya tuba tubarindiriye ko iyo soko izohera ngo yubakwe. Mu kurangiza kino kiganiro dukingire ibidukikije abanyagihugu bagana iyo soko ya Nyabiraba batinya ko ingwara zishobora kubatera zifatiye ku isuku rike rimaze imyaka 15 rikora ariko ritagira ibikenewe. Hasa n'amaresitora aha nyene bivanye n'ibintu by'icafu nyene izo sazi zivuye mu mabyi ziza zishikira mu masahani zishikira mu bikombe n'ibi byose turabona ko ari ingaruka mbi ku magara yacu. Ivyo bizodutera ikibazo kuko ziza zivuye muri zanye ziri muri ya micafu biva mu nda z'inka namwe basoba ugaca usanga zije mu masahani nayo
umwana yiboneye umukiriye aca yiyarurira nta bisubiramo ngo anayoze twebwe turafise amakenga ko ibintu navyo nyene bize guteza indwara tubasavye y'ukuri bagerageze batwubakire amatwarete batwubakire ndetse n'ahantu ho kubihagarika kugira ngo isuku basi riboneke inaha gasoko kukuntu kangana. Mu kurangiza kino kiganiro abanyagihugu basaba leta kubereka aho gusuka imyanda bongere kandi babubakire utuzu twa sugumwe mu kurindira ko baronka isoko ryubatse neza rikwije ibisabwa. Hama icyo dusaba kuri iyi soko turasaba ko bodukorera aho gusuka imyanda kugira ngo n'uwuzanye ibintu by'imicafu amenye nawe ahaza kubita kuko igituma nabo abanyagihugu babita ngahaye hagati mu isoko bakabigurira imicafu irasibasha kuba myinshi imyanda ikagwira ngaha nuko ataho babona bashobora kuyishyira nuko babona cyane tuzi kwa tugumye tuhari rero iyo babona ati aha hantu hari isuku biba byaraheguye biba bimeze neza tuba dushima kenshi tuvuga ati ubu niko biraza ariko icyo dusaba ni uko dukorera bakadushyiriraho ahantu ho gusuka imyanda tukabaho turindira iyo soko iriko irubakwa. Ndangirije ikiganiro dukingire ibidukikije twarabira hamwe ukungene imicafu yiraye ku isoko ya komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura yaba imbere n'inyuma yayo bikunyurwa nuko atatuzu twasugumwe duhari. Shimire abanyagihugu batanze intererano. Ikiganiro mwagishikirijwe na Baltazar Miburo kabanda bakengurukiye ndabipfuriza amahoro ahiwanyu naho butaha. Cari kiganiro dukingira ibidukikije, kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Abakenuye Baltazar Miburo kuri ico kiganiro yari karadushikiriza akaba ari no ngaha makuru twari twabateguriye kuri rigenekerezo rya gatandatu ruheshi aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi, bakoze na bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bamfashije kuyatororokanya. Eka sino kwibagira abahinga b'ivyuma batumya no majwi bashikira atagatosi. Walter kwizerana ariko ndabashikiriza ndabike banuye ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha.